Give me right. Uri kumwe mbana uvandi alright. Batukuba kumamesa. I'm the deep. I'm feeling love. In the morning for night. Wanna shit I'm on that you right now. In the morning for night. Wanna shit I'm on that you right now. Miliyoni 15 zaragucitse. Wapi nizanchize uko bajya bazitoye ashobora kuntelefona akangurira agasoda cyangwa akagenda kuba ku hoteli nkazoruraramo akagura rubizi nkazoza ndagwiyunguruza ni fresh tu ni fresh bajya bayarose ndisiri ko batazoshabaza kugura amaparasera mu Rwanda cyangwa bashe bajya guhiga ubwene gihugu bwo muri Kongo ndazi bari ngaha tu bazokorera umugambi ngaha tu nanjye nzoshikirwa bukebuke. Kaze bakunzi ba K9 TV mu biganiro byacu tubashikiriza kuri channel yacu ya YouTube. Nize ko mwese mamaze kugira subscribe na like kuri no video irimo byinshi cyane tugira tuvugana n'umwe mu baririmbyi bariko baraza bifatamwe neza ni wacu mu Burundi tumuhe umwanya yidondore. Yes sir call me as a Speedy against the lap Speedy bonum to Koba on the swat alakaba. Speed boy ni more than it. Yeah na mahoro kabisa. More. Oh, wagishitse neza ndibaza. Ya twashitse neza. Ni antuka byari bimeze fresh. Bishasha. Ya bishasha bimeze fresh nyine. Birahari. Birahari kabisa. Karirimbo mu kwasohora karirimbo nkwatako. Ya. Achimisinga. Ya is a this man. This man. Karacameze bien. Karacamoto bushasha. Karacamoto bushasha. Kweli. Nkwatako ducikirize kugira ngo tuce twivuga ko neza neza. I'm alive. I'm a dream. Behind your head up. When you move your body, utuka manuka step by step. I got love step by step. Kolokumarupa, c'est toi que je préfère ma belle. Give me right. Uri kumwe mbana uvandi alright. Batukuba kumamesa. I'm the deep. I'm feeling love. In the morning for night. Wanna shit I'm on that you right now. In the morning for night. Wanna shit I'm on that you right now. Yes I yes. Merci sana Speed boy. Kweli kinkwatako. Titre dore kuri titre. Ya nkwatako nyene ni titre. Kubera iki iryo zina rivuga iki ubwa mbere na mbere? Ya mu bisanzwe ni mu rurimi rw'igihugu kibanye ngaha mu Buganda. Nkwatako ni kuvuga nyene nka gukora ko gusa. So mu Cyongereza. Ya. None umuntu yumvirije ni indirimbo y'urukundo meze bien. Ya ni indirimbo y'urukundo. Meze bien. Ya. Move your body down. Ya indirimbo y'urukundo mugaba abana bari under 18 ntibayemerewe. Kubera ya kuko ntuburagira kuja mu rukundo biratse. Desite n'urabere kurigwa. Oya ni bayere kuriwe kuyiraba. Ni indirimbo y'abantu bakuze muri make. Ya indirimbo y'abantu bakuze irafise abiraba. Ya. So bro kandi sana muri nziza gose. Ya nacabaye. Mwe yakoreye. Ya byose byatunganijwe n'inzu ya Bant Boy. Nusanzwe muri management ya. Oya ndi muri management. Ya gusa bivaye n'ukungene bakora nyene turakorana tu. Murakorana. Havuye igikorwa kimeze neza ndibazana uracishimira. Ya igikorwa muri rusange uko plan agishakamwe niko byagenze. Ni nayo mpamvu yari yatumye ngendayo urumva. Ibyo barashoboye gushikana ibyo ushaka. Ya aho ibyo nashaka barabishoboye mbere baranarenza ko n'utundi. Nimba bashatse nsubireyo. Ngira ngo uzavuna subira ngira ngo. Ya. Turetse audio na video wavuze yuko Bant Boy yabikoze nko kubishaka we kubgawe nawe indirimbo yaje nkuko ayishaka. Ya indirimbo yaje nkuko ndashaka kuko burya 90% indirimbo abari nyeneyo. Nyeneyo wewe abafise ngena ayishaka hama producer nawe akagira utundi tuntu ashizemo. Yego. Mugo kenshi indirimbo iza nkuko umuririmbye yarayiteze. Nibyo byashitse. Ya. Ibintu byiza gose. No nyuma nkwatako naho twitege. Ya inyuma nkwatako nobandiko ndameni banga banza mu feeling munyereke ko kwanza ngene mwayakiriye
hama mbone ko hageze gukurikiza uja nkurikize intahekana udufatire mu bushuhe nyene ya reka dupoweshe tuanze tuyifiringe ama after nzobimenyesha gusa sinzobanyoteza safi sana muri NKWATAKO twumvise hamwe amajambo ameze bye kuduga kumanuka ati muri moda byo kubera iki mwe nayo majambo ya ni muri cya gihe umukunzi muri kumwe canke umuhungu cyangwa umukobwa usanga aguma ari okipe na phone kenshi Mwico gihe rero umukunzi twari kumwe namubwira ati phone yawe ishiremo davyo kugira tuyage turi pause ya kandi nabo baba bigira bazibabihebe hariho umwanya wo gufiringa urukundo n'undi mwanya wo gukoresha phone ya ikintu cyarakoze kubwo ntigigushikira kenshi ya nticonshikira ahubwo ugishikanya nabwira ati phone shiramo davyo right now hama tuyage twumvikana tuyage turi hamwe imitima iri hamwe twegeranye gose yes sir hama ibyo bikuduga no kumanuka naho wari washatse kuvuga kuduga no kumanuka ni nka kujya nyene mwojana nko mu gasport ahantu mba mwahaduze mukongera mukagaruka nyene ntuzi muri kumwe n'umukunzi wawe muri dagadura mukirukanako ya mbavuze muraduga mumanuka akanya karahari iyo mvugira ngo mi wumvise kandi abanza agira ntahore neza nivyo rero kuri guhari nuko ya nagira wiyumvira byinshi oya ntagira wiyumvira byinshi so NKWATAKO isohoye mbega mabanga ko handi nyene ndakubaza ibyo muri kazoza kwari ndibaza indirimbo nimwe mu ndirimbo nziza umaze gukora ngira nawe urabona ko hari igisumbye izindi ya sinibaza ko yoba igisumbye izindi kubera ni nka kujya nobandi umuvyeyi nk'ubu sinovyara cyo mvuga ngo navyaye gusumba ngo umwe wa kare ya nabana banje ndibo ahubwo ubu nshobora kumukunda cyane ko ari wahari ubu gusa n'abari inyuma ndabakunda cyane sikura n'iziri inyuma zirameze neza yameze bien so nta gakora bo ubangike utegekanye deja iyi ni collab kandi oya nshaka nze ndabahe iyindi ndirimbo ndi jenyine wewe nyene ya byaronse kurongo no collab ya Speedy kumwe na ni everyday winner byaronse ku muronka winner ya byaroroshe kubera ni new generation like me kandi ndibaza new generation iri kiraza ni yoba iri kure ijya idusumba biratandukanye ukuntu iyo bari ukuntu iri kirakora hari mu kuntu ishize hamwe ya ren nta kuntu byari kungora kuko ntiharagera ko twifunga ntiharagera ko yifunga so ariko kandi tugaruke kuri ako kantu waruvuze numva gakomeye ati generation y'ubu sico kimwe niya kera ati yo mu rugurikiraniye ya niko bimeze ya none ivyo biva kuko kungene abo bakira umenga byabagora gukorera hamwe mugo bukaba byoroshe ya je ndusanga je ndabitahura kuko namba je nohuza n'umutama tutakuranye uko je nohuza nawe siko we ushobora guhuza n'umuntu afise mu ma 50 kuduka hari ukuntu usanga ntiyuguruye kuri we canke we bivanye n'amashoka yagize mu muziki mu mutwe nkeka bakagira udukomera ukuntu ya nayo twebwe nk'ubu tuko turakora muri rusangi umuziki uroroshe ya hari ikindi kintu hano tuvuze kuri generation twagira nk'iza kera z'inyuma zikuze cyane hari ikintu cha Big Fizzo na Sadbi wewe iyo rivalry turayibona mu muziki ya jaba sinkunda kubavuga ko cyane kubera muri rusangi ni bariko barakora neza baracafise ingufu ukontoreye bamwe nk'imyaka babimaze imwe n'ukungene bariko barakora biranabarengeye bafise ingufu nyinshi cyane ya ndabibashimira ivyo nta birenge ivyo numva bavuga kubwawe ntiwocagura Band Boy na Empire Avenue cyane ntiwocagura hagati ya Sadbi na Fizzo nta kuntu nocagura kuko
Empire nibaze kari y'umurundi na Bantu Boy ni y'umurundi kandi kuri wewe ni twende ni fresh ya kuri jewe mbona bose bariko baragwanira iterambere ry'umuziki w'iwacu bongera bagwanira kuduza ibendera ry'igihugu cacu ya abirubaka gose. Yes. We muga nk'umuririmbyi ndibaza amahura nibazo bitandukanye ya ibintu by'amadroit n'ibiki n'ibindi ndibaza nawe urabibona ya ibibazo ntivyobura si twe gusa turiko turaririmba uri mu kintu n'impaka uhana n'ingorane ariko iyo ufise aho ushaka kugera izo ngorane urazevita kubera uba ufise vision yo kuvuga ati umwanya n'umwanya bizocamwo ngira aho ngeze nayo ubonye ingorane ugasha wiruka nta kintu na kimwe wakora ngaha kwisi no kuryama ari gihe warota nabi nawe washa ubiheba ya nuko rero bimeze so muga nka we hanini ingorane ubona nyamukuri hari niya ingorane hari gusa nuko baraca umugani ngo umuryango abo mwagatukisha umuryango hariho ukuntu ngaha muri industry yacu hakirimo akantu k'agacenga ko kwinubana k'inzigo yego je nyimba nkoze ukabona umenga nshatse gukora ikintu kimeze neza yego ni keshi ntuvyakira yuko ndiko nditanga ahubwo mwico gihe utangura kugira jalousie ukuntu ugasanga nk'ubu nyimba urumenyesha makuru twahora tuyaga uwo mwanya nsoho indirimbo nongeye kwandika ntupfunyishuye bari mu DJ ugacutangura nk'ubu nkwandikiye ugashuntuka gusa bizohera hariho nabandi babikora fresh kandi Imana ibahezagire nabo abo babigira nabi ni bake gusumba ariko baratangura kubona y'umuziki wacu uri kuraja kandi nabo ndibaza bazovamwe bamaramare nk'umunsi basanze ari bo bonyene ya bazorengerwa nabo bakore nk'ivyo abandi bazorengerwa ya umuntu ariko araba ibintu bya sponsoring ngene abafana b'umuziki wo ngaho iwacu mu Burundi bameze ubona we kubwa ubona gute nk'umuntu abirimwo nyene abibamwe ya muri rusange ibintu by'umuziki wacu ubu byarateye imbere cyane ari kesh ku radio no ku ba DJs naho harimwe nyene umwe usanga aci planta gusa beshi ubu barabiha agaciro yego nama sponsor job ndiko nabona ari fresh nubona brand ikigize imisi haba abasani bacu amafaranga kwi mu misiri imbere usanga byagenze neza rigeganwa ari wagitabiriye oya sinari nagitabiriye gusa tu nabona ko hariyo bene wacu kubera ikintu ntagitabiriye kwari kugira mfashe bene wacu afashe gute miliyoni 15 zaragucitse wapi nizancize uko bajya bazitoye ashobora kuntelefona akangurira agasoda cyangwa akagenda kuba ku hoteli nkazoruraramwe akagura rubizi nkazoza ndagwiyunguruza ni fresh tu ni fresh bajya bayarose ndisiri ko batazosha baza kugura amaparasera mu Rwanda canke bajya guhiga ubwene gihugu bwo muri Kongo ndazi bari ngaha tu bazokorera umugambi ngaha tu nanjye nzoshikirwa bukebuke so uravuze ko ibintu bitari bijya imbere ariko si ku rwego rwa cyane umuntu turabona amaviews kuri YouTube akiri makeyi ku bariri byari bacu mu Burundi ko ibyo bivuga kwiki ni bukebuke gusa ubu biri ku rugero rushimishije amakera naho niyo YouTube itari hari ubu nuko inahari gusa ibintu by'amaviews novuga yuko ano matelefone ya Android benshi aba yafise ntibagura amamega bakoresha Facebook WhatsApp mwico gihe rero gusa hariho n'ababikurikirana mugabo ni sawa tu mu bazoza bajijuka imbere babona ibindi bihugu ngene bibayeho ndazi bizogenda neza reka dushime aho turi mwaka kanya muri rusange ni sawa tugaretse kuri NKWATAKO yes washatse kuvuga bande ku watubwiye ko ahanini n'urukundo kubakundanye impanuro ahanini wasibla bande neza na neza wagira ati iyi message nganda yihaba nko nari nabikubwiye iyi message iraba bana apana umuntu akidrag no umuntu ari mu rukundo umuntu afise umukunzi ubwo ntushobora guhana n'umuntu mutarayagusha mubwira ngo NKWATAKO
oya icyo gihe ubibwira umuntu mumaze kugira icyo mufunditse mu rukundo niwe ushobora gusaba ikintu ukamubwira ati basi nyaga ngaha canke ati NKWATAKO ngaha canke tuduge tumanuke canke tuje mu gatize shati duge hama twongere tugaruke rero ino message yerekeye abantu bari mu rukundo ariko n'abari mu rukundo abari mu rukundo bariko barashwana abari mu rukundo iyi irabafasha irabafasha cyafasha gute bashe bamaramara bumvise message irimwo ivyo uri kurasaba nabo batabigira urumva baca bisubirako iwabo urumva birateye isoni biza nivyo NKWATAKO ko twavuze kuri NKWATAKO cyane abise n'utundi turirimbo ndadufise utundi turirimbo ariko mbona eka twibande kwiki twibande kwiki uko babita umuzungu kera tuvyaye nuzi ko bashavuga ati yarose umuzungu ubu n'umuzungu izindi zizagaruka ko mu nyuma iracashushe iracashushe bro amasanamu ugiye kuyaraba urabona ko n'amasanamu meza nivyo amasanamu neza barose n'abasto batamba ba bien ngira no mwako murakwatana ko ngira nako ni video nyene babishoboye nyene ka babikora nk'akazi ka babikora neza wabakuye kuko nabonye batamba bien bari trading aha man bariko barakora cyane warabye neza muri barimwo indirimbo z'abaroriro namambona bino minsi barimwo bariko baraboneka cyane bavyitwaramwo neza ntibigoye kubaronka umuntu je ndibaza umuntu ntiyo ari azi carimwo nti kumuronka je ndibaza biri izi atabi vya bindi ngo umutelefona ngo nagombe ndakuramutse nubaza numva vyoroshe mubwira ati muri kumagana ni professionnel ariko muri ko murayaga ivyakazi ndibaza ofete nashaka kubaza ati mbega ugiye nk'abantu twoga tuti nkuko warubivuze nka wewe nk'umuririmbyi twoga tuti twovuga no underground twoga mu upcoming uri kuraza biroroshe kubaronka kandi usanga ari abamaze kurana n'abastari batandukanye abamaze gushika ku rwego bamaze kubona ko nabo mu bukwini video bwabo bamaze gushika ku kintu bamaze gukorana n'abantu bakomakomeye je ndibaza sinumva ko no bavugira cyane ni experience wabayemwo utubwiye ko kubaronka byari byoroshye ko ofete video rinze ibagiriza bakora ibintu byiza mu video murigeze vuga igihari nuko nzi ubarondeye bo barafise condition ziwabo mwico gihuzi kwije ndibaza ntavye kuza kuvuga ngo umu underground ngo canke nk'umugino nta no mu underground ahari umuririmbyi mwico gihe bo wubahirije condition zabo ndibaza murakorana atangorana ndibaza n'indi ntambwe kuko bararyoheje video nawe ngira barashimye akazi ka babikoze neza babikoze neza nk'abasanzwe babikora neza kuko kugira ndabarondere nuko nanje nabonye ahandi babikoze fresh baca bagufasha kuryosha NKWATAKO sinubwo gufashanya turakorana n'akazi ego mwarafasha twarakoranye muri rusange kuryosha ko byari ibintu by'amateka ariko ndibaza byagutwara umwanya munini kuyitegura ijya ndirimbo ikintu cyose ndibaza iyo ushaka ko kimera neza uracitegurira ukagiha umwanya gusa ntibyari birenze cyane yagufashe nk'indwi nkameze nk'abiri gukora video ku byose na audio kuyandika audio niyo yafashe igihe kinini audio yamaze amezi 7 muri studio hafi umwaka ni wa muzungu nyene ni muzungu kabisa so nuko ni K90 TV turangiza ngaho sakajambo ushikiriza abakunzi b'umuziki wawe n'abakora dukurikirana ikintu novuga ubwanyuma nuko nabashimira abantu bafasha akakanya bakugurura bakaraba iyi video bakaraba byo tiko turayaga nkasha nongera ndababwira baje badusupporting kuri YouTube yanje channel wandika Speedy Boy Desa 57 Speedy Boy 247 mukagira subscribe cyangwa ukagira sabone kugira mbone ko wabigize ushaka ugasiga comment ukagira na partage
kugira tube abagenzi n'insoro ikintu zo turakibona ndabwiye bagire na subscribe hanyuma K90 TV aho kugira baze barara notification mushize ko buri kanya kuko ndazi muguma mushirako nego ni dukora ku mwanya nkabandi basavye muri rusangi bashigikira abaririmbyi babo bashigikire umuziki ndundi muri rusangi nuko murakoze cyane urakoze cyane Speed boy tubamenyesha ko muri byo gusora karimbo kiwe gashasha NKWATAKO aciye 2 semaines gusa yakubwiye ko uja kuri YouTube ukandika Speed boy ukacuyiraba neza ni video nziza cyane ujimeze neza cyane ngira mwabyumvise tugitangura ducishiriza ko kwitari nziza cyane nuko turashimira wandanye mukurikirana ibiganiro bya K90 TV mwandanye mugira likes n'ama subscribes kugira ngo tubandanye kora ku bikorwa byacu mu bishima nuko bye bye.